haleluya. Abiteguriye ijuru basa ukwabo bavuga ukwabo. Imana itugirire neza. Ndabaramukije cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yego ndanezerewe cyane n'uyu mugoroba wa nyuma wo muri iki gikorane cy'ijambo ry'Imana. Imana irakoze cyane. Nibyo kuri ndanezerewe no kongera kubashimira umwanya tumaranye dusangira amajambo y'Imana. Wabaye umwanya mwiza cyane. Imana ibahezagirire. Batweretse urukundo, batweretse inyota mufise ijambo ry'Imana. Imana ibahezagirire cyane. Mwarakoze mwanezerewe nuko twabanye. Ibyo kuri Imana ibahezagire. Bisanje dusome Ibyahishuwe Yohana igice cya mbere ujya mu murongo wa 3. Mwarakoze cyane kudutumira kubana namwe. Imana ibahezagirire cyane. Yesu abahezagire. Ibyahishuwe Yohana igice cya mbere umurongo wa 3. Hahirwa usoma, hahirwa n'abumva amajambo y'uku kuvugishwa n'Imana, bakitondera ibyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. Hahirwa usoma, hahirwa n'abumva amajambo y'uku kuvugishwa n'Imana, bakitondera ibyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. Dusome hariya mu Byahishuwe Yohana 22, dusome ujya mu murongo wa 7. Umunsi uzoshika Yesu agaruke, azozana n'icubahiro cinshi, azoza kujana abihanganye, bakitondera ivyagezwe vyiwe. Umunsi uzoshika Yesu agaruke, azozana n'icubahiro cinshi, azoza kujana abihanganye, bakitondera ivyagezwe vyiwe. Yesu azoza, azoza tujane, tuzova mw'isi, tuzoja mw'ijuru, tuzobona Yesu, tuzobona Bera, tuzoba tugize. Urakaza Yesu, urakaza. Uwo musi azoba igitangaza, ishengero risanganiye Umwami. Izina rya Yesu rizohimbazwa, n'abera bagereye i Siyoni. Uwo musi azoba igitangaza, ishengero risanganiye Umwami. Izina rya Yesu rizohimbazwa, n'abera bagereye i Siyoni. Yesu azoza, azoza tujane, tuzova mw'isi, tuzoja mw'ijuru, tuzobona Yesu, tuzobona Bera, tuzoba tugize. Urakaza Yesu, n'abazosi
nazizima nazikirimo imbere y'iryo jwi rikuburira tuzobane mw'ijuru ry'Imana. Yesu azoza azoza tujane tuzova mw'iyi si tuzoja mw'ijuru tuzobona Yesu tuzobona bera tuzoba tugize urakaza Yesu. Umurongo w'ikuvamo kandi ndaza vuba hahirwa uwitondera amajambo yavugishijwe muri iki gitabo. Hariya ku murongo wa 10 haravuga ngo kandi arambarira ati ntumatanishe ishashara n'ikimenyetso amajambo avugishijwe n'Imana yo muri iki gitabo, kuko igihe kiri hafi. Ubwabitanye nashishikara bwabitanye, uwanduye mu mutima nashishikare yandure, ugororotse nashishikara agororoke, uwera nashishikare yezwe. Ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Hahirwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Imana idufashe cyane. Hariya 10 avuga kandi mwe mubona wa mugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufise inyota naze, ugomba ntiyakira amazi y'ubugingo ku buntu. Imana idufashe cyane. Hariya mirongo ava mu gushingira intahe ivyo aravuga ati egome ndaza vuba. Amen. Urakaza mwami Yesu. Imana idufashe cyane. Yesu azogaruka tujaniwe, tugumane nawe iminsi yose, uko yabisezeranye natwe agira agaruke. Bakitondera ivyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. Imana idufashe cyane, kuko igihe kiri hafi. Bene data mwese duteramanye uyu mugoroba, Imana ibahezagire cyane. Wumve ijambo ry'Imana kuri kubarira ngo igihe kiri hafi. Imana nihabwe icubahiro. Imana idufashe cyane. Mwemu Imana agendera barira abantu ngo igihe kiri hafi, igihe kiri hafi, igihe kiri hafi.
Imana idufashe cyane. Igihe cy'inzamba y'Imana kiri hafi, ibimenyetso biravyerekana ari byinshi cyane. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Umuntu wese w'ubwenge akwiye kwitondera ivyanditswe mu ijambo ry'Imana, kuko igihe kiri hafi. Nico gituma bene data tugorobezanije, Imana idufashe cyane. Ngomba ku muntu wese yo kwitegurira korwa ku mwami wacu Yesu, akazosanga mu mutima ugororotse, akazosanga mu mutima wejejwe, akazosanga utasamajwe n'ivy'iki gihe, ariko warashishikaye mu vyo kugororoka, kwitondera ivyanditswe mu ijambo ry'Imana, kuko igihe kiri hafi. Imana idufashe cyane. Ni ivy'ukuri igihe kiregereje, Imana idufashe, ariko kandi ico gihe kitarashika, umuntu ku muntu nawe birashobora gushika umunsi ugashika. Imana idufashe cyane. Nico gituma ukwiye kwama witeguye. Imana itugirire neza. Abantu bamwe ngo bari bateramanye, hanyuma rero barateramana mugabo mu bintu byo kunezerwa vyo mw'isi. Hanyuma umukobwa umwe n'umusore kanaka bari bari kumwe hamwe n'abandi bantu. Hanyuma ngo hageze amasaha kumbure yo gutaha y'ijoro, uyu musore arabwira uyu mukobwa ati ngo ndakunguruze dutahane. Hanyuma ariko ntibatahana, uyo aca agenda ajana n'iyindi kumbere kuva umuriro jana n'imodoka ishika hafi y'iwabo, aca aragenda. Hanyuma rero ashitse araryama arikangura, bukeye aca yumva inkuru ngo wa musore yaraye acikanye. Imana idufashe cyane. Arabaza ati none mbarira byagenze gute, none yapfuye gute, ko twari kumwe cyo kumugoroba, ko twari tunezerewe, ko twari tumerewe neza, ko yasa n'abandi bantu bose, ko yari afise ivyizigiro nk'abandi, ko yari afise imigabo nk'iyo abandi bafise, none yazimanganye gute, byagenze gute? Bamubwira ati imodoka yarimwo bageze ku kirere kanaka yagize isanganya, aca arapfa, arakomereka bibi, hanyuma arapfa. Imana idufashe cyane. Uyo mwanya uyo mukobwa ngo aribaza, mbega vyabaye mu mwanya ungana gute? Ariyumvira biramusiga, arasubira aribaza ati mbega hoho ko nari nazwe kugenda n'imodoka yiwe, mbega nari kuba narayipfuye, nari kuba napfuye muri ako kanya. Imana idufashe cyane. Asanga nta bwenge bwiwe bwagiye mu basigare, asanga n'imbabazi z'Imana zonyene yari kuba yazimanganye, asigarana ikibazo gikomeye. Mbega iyo mpfa nk'uyu musore nari kuba naroye. Imana idufashe cyane. Ko twari twinezereje mu byo mw'isi, ko twariye tukanywa, ko twatanze tukagirane, mbega ivyo twarimo, mbega ivyo yarimo, mbega vyamuciriye inzira yo kuja hehe. Imana idufashe cyane. Hageze mwene data ko wibaza, mbega uyu munsi izamba yovuga noja hehe, mbega uyu munsi urupfu rwoza noja hehe. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Mbega noja hehe. Imana itugirire neza. Hahigwa ubusoma, hahigwa n'umva y'amajambo yo kukuvugishwa, akitondera ivyanditswe muri yo. Yesu abahezagire cyane. Abacunguwe n'ubwo rukundo nidusubire mu bicumuro, ubamana itanakizwa aduha
abahezagire cyane. Imana itugirire neza. Aca nibaza ati mbega vyongeye kumwendera gute? Bene data, umuntu wese akwiye kwibaza ati mbega inzamba yovuga ubunyene, mbega noja hehe? Mbega noja hehe? Imana idufashe cyane. Umuntu umwe nakunda kumuhanura nkamubwira narinda muzi yarakijijwe, ariko nsanga igihe kanaka yarasubiye inyuma. Ndamubwira ijambo ry'Imana kitwengera. Mugabo acarambarira ngo mugabo hari ikintu ndibagira. Hariyo pankarti Bujumbura ahantu hari handitswe mu Kirundi ngo mbega niwapfa uzoja hehe? Bagasubira mu Gifaransa bakabaza mu Congereza no mu Giswahili bakabaza. Aca aravuga ngo nagira ndakubwire ngo ikintu kintera ubwoba ngo nirya pankarti. Ngo nama ariko ndayibaza kwirya pankarti, ariko biraheza biramunanira gukizwa, arateba ararangiriza mu bintu bibi. Imana idufashe cyane. Bene data, hahirwa usoma, hahirwa n'abumva amajambo yo kuvugishwa bakitondera ivyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. Imana ibahezagire cyane. Imana ibahezagire cyane. Nico gituma dukwiye umuntu wese kwama yiteguye, kwama arorereye uwo munsi. Imana ibahezagire cyane. Imana ibahezagire. Umuntu umwe niwe yatangaye ngo yabonye zari inyoni nyinshi zirakorana mu gatondo kamwe. Hari inyoni sinzi ngene zaronse ubwenge, iyo haje igihe c'imbeho nyinshi muri Buraya zigaheza zigahunga zikavayo, hanyuma rero zikaja ahandi hari agasusuruko hameze neza. Hanyuma rero mugabo zikamenya ko zitaje kuhaguma, zikazosubira hariya. Imana itugirire neza. Igihe kimwe rero ziraheza ziramenya ko imbeho yaheze hariya, ko ibintu bishoboka. Wazabona za nyoni zakoranye ari nyinshi, ari ibihumbi zakoranye. Hanyuma rero mu kanya gatoya aho zariko zitegura gusubira iwabo. Imana idufashe cyane. Bene data, Imana ibahezagire. Umuntu wese w'ubwenge amenya ngo mw'isi turakavantara n'ingenzi. Imana idufashe cyane. Mw'isi turabashitsi. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza, akamenya ngo turabashitsi. Imana idufashe. Twariko turibukanye ko turabashitsi mw'isi. Turirimba mw'isi jewe ndiko ndayicamo, ariko iyo nzoba niyo mw'ijuru. Nico gituma mfise umunezero, kuko ntazoba n'imiruho. Iyi si jewe ndiko ndayicamo, ariko iyo nzoba niyo mw'ijuru. Nico gituma mfise umunezero, kuko ntazoba n'imiruho. Yewe wese abagiriye agakiza, mwihangane ibibagerageza. N'igihe gito tugatahuruka, aho tutazongera kubabara. Abazora banesheje urugamba, nibo bazovamwo umunezero. Yewe wese abagiriye agakiza, mwihangane
turakavantara n'ingenzi ntituzokwama muri iyi si turafise iwacu. Imana idufashe cyane. Mu isi naho umuntu yohanezererwa akamenya ngo ibi byo mudavyogereranywa n'umunezero zoronka mu ijuru. Nama mu isi yohagira n'amageragezwa akamenya ngo nta ngorane ibishikiragira mu isi ndabizi yuko nzohanagurwa n'umusozi mu ijuru. Izi nyoni rero ziraheza ngo zirakorana ari nyinshi zivuga ziti harageze gusubira iwacu, harageze gusubira iwacu. Uyo muntu rero yaheza aratangara aribaza ati mbega izi nyoni ninde yazibariye ko imbeho yaheze iwabo? Ninde yazibariye ko zitegerezwa kuja iwabo? Arasubira ngo aribaza mbega zavuganye mu rurimi uruhe? Izi nyoni zavuganye mu rurimi uruhe? Mbega zamenyeye gute? Ariko ziramenya ngo ntidusa n'izindi nyoni zose. Twebwe naho turi hano twabaye turakavantara, iwacu ni hariya. Ngo ziraheza zirakorana ari ibihumbi ziteguriye gusubira iwabo. Imana idufashe cyane. Ariko yitegereza akabona izindi nyoni zitari muri ubwo bwoko zibandanya ubuzima busanzwe, zibandanya kuguruka, zigenda kurondera kumbura ibyo zirya, zibandanya gusubira mu byari byazo kuko ntiziri muri za zindi. Ariko za zindi zazo zirafite n'iyakabanga ngo turinda gusubira iwacu. Imana idufashe cyane. Turinda gusubira iwacu, turinda gusubira iwacu. Ngo zirakorana ibihumbi. Imana itugirire neza. Bene data nagira ndakubarire, hariho ururimi tuvugana n'abantu bimwe mwe bakambarira, mwe bakakubarira. Haleluya! Igihe kiregereje, igihe kiregereje. Reka gusa n'abandi bantu bose niwitegure kuko igihe kiri hafi. Imana idufashe cyane. Mugenzi niwitegure kuko ico gihe kiri hafi. Uzoba imyaka n'imyaka niwemera kumuyoboka. Imana idufashe cyane. Akabwira abantu bitegure, yitegure. Reka kurya ibyo abandi bariko bararya, reka kwambara ibyo abandi bariko barambara, reka gusuka abandi bagomba gusa. Haleluya, haleluya. Abiteguriye ijuru basa ukwabo, bavuga ukwabo. Imana itugirire neza. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana idufashe cyane. Abitegurira kuja mu ijuru basa ukwabo. Imana idufashe. Aba rero bafise ibanga rya mpwemu w'Imana barabarirana kuko babwirwa na mpwemu yera. Ugasanga abo bantu barasa no muri iyi minsi y'iherezo ntibariko barifata nk'uko abandi bifata. Abandi bagira abamatane mu isi, abandi bagira barondera ibinezero mu isi, ariko niyo nzira igira ibinjize muri gehinomu. Imana idufashe cyane. Ab'impwemu nabo barakomeje biza. Imana idufashe cyane. Wa muririnzi ngo bazi ubwenge bariko bariza, ngo bazi ubwenge bariko barambara ya myambaro y'ubukwe. Imana idufashe cyane kuko bumva ijwi ribabarira ngo igihe kiri hafi, 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 igihe kiri hafi. Bagaheza bakamenya ngo
tuyizanyemo ntacyo tuzoyivanamo. Reka dukoze turondera ijuru. Ibyo muri iyi si ntibitubuze kwegera Imana. Imana idufashe cyane bw'Imana kugororoka kwayo, ibisigaye muzovyongerwa. Imana ibahezagire. Mwebwe nagira ndabahanure, n'indamukanyo yanyu n'indamukanyo irengeje urugero. Nimuramukanye nk'abantu b'Imana bera. Muranyumva? Mbega muranyumva? Muramukanye nk'abantu b'Imana bejejwe. Imana ibahezagire cyane. Shetani ntabazanemo n'ibindi birungo. Ya Imana idufashe cyane, ntabazanira ibindi birungo. Imana ibahezagire. Amajambo muvugana amajambo y'umuntu yibaza ati mbega Yesu yogaruka, mbega yokwemererwa n'amajambo nk'aya mu kanwa kanje. Imana ibahezagire cyane, icyo gihe kiri hafi. Imana ibahezagire. Ijambo ry'Imana ngo ryatubariye ngo ndaza vuba. Kayigwa witondera amajambo yavugishije muri iki gitabo ngo ubwabitanye nashishikara bwabitanye, uwanduye mu mutima nashishikare yandure, ugororotse nashishikara agororoke, uwera nashishikare yezwe. Nagenda babarire bene data, iki gihe kiriko kiraza n'igihe cyo kudusebya. Murabyumva? Ni igihe cyo gusebya kugira ngo ibintu bitere bitandukana. Aha muranyumva? Imana idufashe cyane. Hari imvugo tutazohurizako n'abantu, hari inyifato tutazohurizako n'abantu, ariko no kugira ngo igihe gisebye gitandukanye ababereye ubwami n'abatabereye ubwami. Uwezwa nashishikare yezwe, uwandura nashishikare yandure. Igihe kiri hafi. Imana idufashe. Ariko mwebwe mwese ishengero ry'Imana twavuganye ubutumwa bwiza, mwebwe tugomba ko mwese muba abantu bejejwe. Isengesho ryacu nuko mwebwe muba abantu bejejwe, nuko mwebwe muba abantu bagororotse. Bene data, Imana ibahezagire. Mwebwe ntimuzokwisuke mu bintu byose, ntimuzokwisuke mu manza zose. Mbega muranyumva? Mbega muranyumva? Mwebwe ntimuzokwisuke mu manza zose, mwebwe ntimuzokwisuke mu birori byose, kuko twiteguriye kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Ikintu kikwanduza ukwiye kukireka, ukajana n'inzira y'Imana y'ukuri. Imana ibahezagire cyane. Turorerwa ku mwami wacu Yesu Kristo. Mwumvire abarongozi banyu, mwemere guhanurwa, kuko turorerwa ku mwami wacu. Imana ibahezagire cyane. Musengere muri mpwemu, muririmbire muri mpwemu. Imana ibahezagire. Mugume mu ijambo ry'Imana kugira ngo uyu munsi ntituzosigare. Yesu abahezagire cyane. Mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga kwizera mu isi. Mbega umwana w'umuntu niyaza azosanga rya shengero ry'ikanka rigororotse, azosanga rwa rwaruka rw'ikanka rutandujwe n'urundi rwaruka rw'iki gihe cy'iherezo. Shetani yarazanye ibyo kwanduza, yarazanye amasinema, yarazanye amafilme, yarazanye amarezo sosiyo, yarazanye amateleviziyo, interinete, agaca azanamo ibintu byanduza, ibihamagarira abantu mu bushakanyi, ibihamagarira abantu mu busambanyi. Ariko mwebwe mwitegure ku mwami wacu Yesu Kristo. Ndagomba umuntu wese muri mwebwe avuyemo amaso yanjye ndakwiye kuzokwandura. Muranyumva neza ko nitegure ku mwami, amaso yanjye ntazokwanduzwa n'ibyo soma, ntazokwanduzwa n'ibyo
ndabisha amaso yanje, ntazondabishwa n'amasinema kanaka. Ekaye nditegure ko kumwami wacu Yesu Kristo. Umubiri wanje ntuzokwanuzwa n'ivyigenze. Imana igufashe cyane, Imana iguhezagire. Sinzokwanuzwa n'amaboko y'abatarimo, nzokwama niteguriye kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahezagire. Mwebwe ntimuzokwemere kwigishwa n'abari bose. Muranyumva mbere? Ntimuzokwemere inyererezi zose ziza ngo zije kubigisha. Imana itugirire neza. Murafise abakozi b'Imana b'ukuri, murafise abakozi b'Imana babajejwe. Mbega muranyumva? Icyo bazokwemera muzogikore, icyo bazobangira muzokireke. Ndakunda abakozi b'Imana babarongoye, nabo nyene ikibazazaniye baraza bakatubaza. Muravyumva mbere? Baraza bakatubaza ikirere. Imana idufashe, naho maze jene nkabona birangoye, nkavuga reka tuzobivugane tubanje kuganirira hamwe n'abana. Ikibazo kanaka tukagishira mu nama kugira ngo tuzigame ishengero ry'Imana. Imana ibahezagire. Ntimuzokwigishwa n'abari bo bose, ntimuzorambike ku biganza n'abari bo bose. Muranyumva? Mbega muranyumva? Ntimuzorambike ku biganza n'abari bo bose. Bohava bashiramwo impwemu mbi zibabuza kuzosanganira umwami. Yesu abahezagire. Ndagomba azosanga ishengero ry'ikanka riri mu kuri, ishengero ry'ikanka rigendera mu kuri. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Abasanga mu kwizera. Amajambo y'Imana ndasomye muri Luka 14:15 avuga ingene hazoba kuzangazanga, hazoba kuzangazanga mw'isi, ariko mwebwe ntimuzozangazangire mu ndimo, ntimuzozangazangire mu mashirahamwe. Muranyumva mbere? Ntimuzozangazangire mu mashirahamwe, ntimuzozangazangire mu nyigisho kanaka, ntimuzozangazangire mu vyiyorobetse vya shetani, ariko mwebwe mugume mu vy'Imana. Imana ibahezagire cyane. Ibiza vyiyorobetse, inyigisho ziyorobetse muzitera ibitugu. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire. Twasomye mu ijambo ry'Imana rero, umuntu yiteguye neza ngo avuga ngo egome urakaza mwami Yesu. Kwijwi rifise nariva ngo ndaza vuba, ngo nawe agaca yumva umutima ati amen, urakaza mwami Yesu. Amen, urakaza mwami Yesu. Imana idufashe cyane. Umuntu avuga nk'uko rero aba yarihanye icyaha cyose, nta cyaha aba yanegeje mu mutima wiwe, aba yaririnze, nta cyaha aba yarabitse ngo azocihana ku kanyuma. Bene data, Imana ibahezagire cyane, Imana ibagirire neza. Twitegurire kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Icyifuzo canje n'isengesho ryanje nuko atamuntu yosigara muri mwebwe, nuko atamuntu yosigara muri mwebwe, nuko atamuntu yosigara muri mwebwe. Ndasenga Imana ngo ntihagire umuntu azosigara, namwe umuntu wese asenge ngo ntihagire uzosigara. Ntihagire uzova ngo nacumujwe n'umugore wanje, ntihagire uzova ngo nacumujwe n'umugabo wanje, ntihagire uzova ngo nacumujwe n'abavyeyi banje, ntihagire uzova ngo nacumujwe n'abanaka, ariko azovuge ngo naragwanye intambara, naranesheje, narazigamye kwizera, ndabika ibisibo c'ubugingo. Imana ibahezagire cyane. Mwitegurire bene data kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. N'ayo majambo y'Imana wese umutima twosangira. Imana ibahezagire cyane. Amajambo ntashubijwe gusoma hariya, najya avuga yuko umuntu akwiye kumesura imyambaro yiwe. Imana idufashe umesura imyambaro yawe, ubone kwegera ca giti c'ubugingo. Inyuma hazoba imbwa, hazoba abarozi, hazoba abashakanyi, hazoba abakunda kubesha, hazoba
ibintu by'ubuyobe. Imana idufashe cyane, bazokwishyuza atako babigenza, ariko we bizosanga ugororotse. Iri joro urara imyanya ifatira imbere y'Imana ntizopfa ubusa, uyongere ko kwezwa. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane. Yego, none rero ubwo twomusengera Imana, uko byo twomusengera ku Imana, turamuhaye kaze aze tumusengera Imana. Yesu abahezagire.